Bavukanye mwese barundi kazi bakozi namwe bakoresha mwese. Imbere ya vyose mu nkundire tubanze gushimira Imana mushobora vyose. Iyo mukozi wa mbere yatunganije ibiboneka n'ibitaboneka, ikaba ari nayo mukoresha mukuru wacu yatugize ico turi, ikaduha iyerekwa, akazi, intumbero n'insiguro y'ubuzima bwacu. Tutari kumwe nayo nta kazi, ntako twoshobora. Nihabwe rero icubahiro imyaka yose. Itariki ya mbere Rusama irashitse, aho twifatanya n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Mu Burundi uyu munsi twawugize umunsi mukuru udasanzwe, kuko dukeneye gukora cyane ngo twirihe umwanya twataye mu bihe bigoye Burundi bwagiye buracamwo. N'umunsi mukuru twebwe abarundi dusanzwe duhimbaza, twongera dukengurukira Imana, kuko ariyo iduhamagara ubuhinga, ubwenge n'ubukerebutsi ngo dutunganye ivyo yadutoranije. Kw'izina rero ry'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu no kw'izina ryanje nyene, ndipfurije abakozi bose umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Nubabere umunsi mukuru w'akanyamuneza, umunsi mukuru wo kubona imbere kugira ngo dutere iyindi ntambwe. Banyakubahwa, uyu munsi n'akaryo keza ku bakozi n'abakoresha ko kuzirikanira hamwe ivyo twaranguye, ingene twabiranguye, n'ibikenewe guhinyanyurwa kugira ngo dutere iyindi ntambwe mu kugwiza umwimbu. Nico gituma icivugo c'uyu munsi ari naco tuzirikana muri kuno kwezi kwa Rusama, cashingiye kuri ingingo ngo igikorwa cose kibonekere ku mwimbu, umurundi wese aroranirwe. Erega nivyo, umurundi ntiyororanirwa atagira umwimbu yikorako. Kongereza umwimbu ni ijambo twari tumaze iminsi tuganirako. Uno munsi kukaba ari ukurinoganza ku buryo budasanzwe, biturutse ku mvo zibiri nyamukuru. Imvo ya mbere ikomoka ku vyo twebwe nyene abarundi twibonera. Igisata c'igihugu gikurikirana iterambere ry'Uburundi caraye kitugabishije, kitwereka ko abarundi tuguma dusuma ivyabo mu bindi bihugu bihinguriye, natwe tutiyumvira gushorera hanze umusesekara w'umwimbu wacu. Ivyo bigaca bituma ifaranga ryacu ritaduga agaciro. Bisubiye, imvo ya kabiri yatumye dushimikira kuri iki civugo, nuko vyibonekeza ko tutimenye ngo dukore tugwize umwimbu, bishoboka ko twobura shinge na rugero tugasigara twifumbereje. Ivyo tubifatira ku bimaze iminsi biba kw'isi, aho ingwara zitari bwaboneke zugaranye ibihugu vyose, gusumira hanze bikaba ingorane. Biriko kandi biribonekeza ko n'imishamirano hagati y'ibihugu vyo kw'isi bihindura ukuntu abantu tubayeho, kandi ugasanga ibihugu bifise isaganirizo rito ngo bihangane n'ikena ry'ibintu. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 rero, umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ushitse mu Burundi no kw'isi yose turi mu bihe bigoye. Twari tukiriko turagwanya ikiza karanda c'umugera wa coronavirus, none haciye haduka intambara ihindura vyinshi mu guhanahana ibidandazwa kw'isi. Kubera urusobekerane n'urufatangano rw'imigenderanire, urudandazwa n'ubuhinga kw'isi, ibintu biriko bibera ku birometero vyababa 6,000 bica bihindura ukubaho kw'abarundi, bikadusigamwo mbere n'imvune, bigashobora no kudusubiza inyuma ku ntambwe twari tugezeko. Uyu munsi rero n'akaryo kabereye ko kwibaza, kuzirikana no gutorera inyishu kandi zibereye igihugu cacu ku bibazo vyari bisanzwe biduhanze hamwe n'ivyadutse. Ntibereye ko ibiriko biraba kw'isi biduhwikira tukavyakira uko nk'ibihwiji, ariko kugira ngo tumenye ingene twivyukiranya, dusubire turabe neza mbega tuvuye he, twari tugeze he, imigambi twariko turubaka
niyihe? Mbega twakwita ku mwikomo ko tutavyiteguriye ngo bidusangiye tumeze magabo? Ubwa mbere nagomba gukeza nongera nshimira abarundi bose ku butwari berekanye mu kubuza ko ikiza coronavirus kidutesha ikivi. Mwarahabereye abagabo, murerekana ko ico umurundi yitumye kitamunanira. Ivyo vyerekana ko dufise umwitwarariko ku bikorwa, ko hagize ikidutesha gukora twoba duhomvye. Nuwo mwitwarariko utuma rero umwimbu wiyongera. Ntibereye ko mu bihe turimwo ducika inkokora ngo dusubire inyuma nk'ibirenge, kubera ko tubuze iki canke kiriya biterwa n'ibiza bidushikira. Ahubwo turabe ingene ibihe turimwo twobikamisha iterambere ridafatiye ku kuzimba bene wacu, ariko rifatiye ku kugwiza ivyo dushora hanze, kugira ngo natwe naho ibintu bizimvye bishobore kuzana ivyo tutihingurira ngaho iwacu. Bavukanyi, barundi, barundikazi, bakozi bakoresha mwese, dusimbize turabire hamwe uruhara rw'umwe kugira ngo tube mu gihugu twese turoraniwe. Muri vyose ikiruta ibindi no kuba umukozi, umwe wese akikora kuvyo yabiri yakuye. Bavukanyi, kwitwa umukozi ni iteka rikomeye. Mbega iryo teka ni kuki bamwe barironka abandi ntibarironke? Inyishu y'iki kibazo iri muri iki kibazo gikurikira: mbega none hari umuntu Imana itahaye ingabirano? Tubimenye neza kandi tubizirikane, kuko hari abahuba bakavyihendako. Umukozi si ukorera igihugu, ishirahamwe canke uwikorera ivyiwe. Umuntu wese akora ikintu kikamuha umwimbu umutunga n'umukozi. Nico gituma tunegura umuntu yicaraho imyaka igahera iyindi kaza ngo arindiriye ko bamuha akazi. Hari n'abivugira ko badakora kuko badatonda ku kivi cy'igihugu canke kwa senaka ngo bahembwe ukwezi guheze. Nagomba ndabahishurire bavukanyi, kurya tuvuga ko ubugabo bwihabwa, nitumenye ko n'akazi kihabwa. Nitujijuke rero. Aho iwacu ni ibintu bigaragara. Ubuzi bwinshi abantu baburengana babubona canke batabubona, ahanini kubera kubugaya. Akazi n'igikorwa cyose kivuye mu bugwaneza, hanyuma umwimbu uvuyemwo ukaguha kubaho neza. Ntihagire rero igikorwa twirengagiza kiretse ubusuma gusa. Ariko uyu munsi ushitse dushimishwa nuko biboneka ko abarundi bariko baragira umuzirikanyo ukanura, naho hakiriho abahumaguza. Umuntu yiyumvira niwe agira iyerekwa. Abantu batanguye kwiyumvira ico bazokora bakiri ku ntebe y'ishure bareregwa, kuko baba batanguye imikenyuro yacu hakiri kare. Si ku ntebe y'ishure gusa biyumvirira imikenyuro. Incabwenge zikomeye ziyumvira ingene zizotunga ubuzima bwabo bakiri bato. Mbere ahanini ishuri niryo kukugurura amaso kugira nawe uvumbure gwawe. Umuntu arigira no ku bandi, bigatuma atera imbere mu bushobozi. Nico gituma mpamagarira umurundi wese kuguma araba imbere kugira amenye ico ashaka kuba muri kazoza kiwe, akishiramwo mu muzirikanyi ko kazoza kiwe katari mu minwe y'abandi, ahubwo kari mu minwe yiwe. Gutyo aca amenya ko atawumwiyumvirira, kuko yari yiteze nawe ariko yiyumvira ivyiwe. Umuntu atiyumvira ubuzima bwiwe asaza ashonje, kuko aruhira kuba umukozi w'abandi aho kwiteza imbere agateza imbere shebuja. Ariko nanje ndaguye ndagarutse. Birashika hakaba n'abantu bakorera abandi kubera babuze uko bagira, kumbure kubera uburyo bwo gutanguza umugambi wabo babukenye. Bisubiye n'abafise imigambi barakeneye abahinga babinonosoye kugira ngo bawushire mu ngiro. Nico gituma umukozi n'umukoresha ari magiriranire, mbere novuga ko bose ari abanyamitahe mu migambi. Bimeze uko rero,
ni ngombwa ko nyen'umugambi n'umukozi mu mugambi bakora bumvikana, ntihabe umuja na sebuja. Umukozi nakore ashize ku mwete kugira ngo umugambi wunguke, kuko iyo bungutse batera imbere bose. Ariko hariho abiyita abakozi, ariko mu vy'ukuri biboneka ko baje kurya ivyagusa. Abo ni bamwe ataco bashoboye, ariko bagashaka aho bicara kandi bagahembwa. Ntibashira agati mu ryinyo ngo bazokwama batega amaboko badashoboye gukora. Burya nuko batarisuzuma neza, nta muntu n'umwe abuze ico ashoboye. Barafise umutahe ngendanwa Imana yabaremanye, ubuzima, umutima w'ubwenge, isi n'ibiri kuri yo vyose. Ntibamenye ko nabo babakoresha bataba bashoboye vyose, ahubwo baze barabigira ko inzira baciyemwo. Gutyo ku bikorwa haca haba nko mw'isomero rizogusohora nawe ukikorera ivyawe. Bene wacu, reka tubivuge tubisubire. Turiko turavuga ko ibikorwa ari vyo bigira iterambere ry'umuntu, ntitwibagira kandi ko n'igihugu gitezwa imbere n'ibikorwa vy'abantu bakibamwo. Igihugu ntigiharanira inyungu nk'ishirahamwe, kuko inyungu yaco ni ubuzima bwiza bw'abenegihugu. Tumaze iminsi twumva abarundi batari bake bidodomba ko igihugu cacu cataye iteka kubera ubukene gifise. Birumvikana, kuko abenegihugu ni abana mu muryango. Ntawonezerwa yumvise hanze bavuga ko mu muryango wanyu muri aboro. Kanatsinda umugabo yubahirwa ingene mu rugo iwe vyifashe. Uburundi bukenye, n'abarundi icubahiro cabo kiragabanuka, naho iwawe woba uharura ibitagenda. Naho rero reka tuhahagarare turabe neza ivyo ari vyo. Si vy'imbeshere, Uburundi burakenye, ariko si ubworo nyakuja. N'ubukene bushobora gukira umwanya uwo ari wo wose, kuko vyose bituvako twebwe abarundi. Igikenewe ni ukumenyesha amahanga ko Uburundi ari igihugu kimera ivyo cimbura. Kugira babibone, babirabira ku mwimbu igihugu gifise. Uwo nawo ukaba atahandi ubonekera atari mu biri mu kigega. Amakori dutanga mu kigega cy'igihugu n'ingene abenegihugu babayeho muri ico, nivyo vyerekana ko igihugu cifashe. Kugira ngo biboneke ko Uburundi bwifise, dutegerezwa kuba dushoboye kwiyubakira amabarabara, kubaka amashure meza, gutanga amatara n'amazi, kubaka amavuriro, ndetse tugafata neza abarundi biyemeje gukorera igihugu, gutyo nabo baroranirwe. Ivyo navyo ntibishoboka tudatanga amakori, ayo nayo akabava mu mwimbu bikorwa vyacu. Murumva ko ari uruhererekane ruguma rugaruka, igikorwa iterambere. Kugira kandi igihugu kigire amikoro yo gukora ivyo navuze hejuru, ni ngombwa ko duhingura itunga kama Imana yaduhaye. Ivyo navyo bisaba kandi ko tuba dufise incabwenge z'abahinga babinonosoye. Nico gituma inyigisho z'ubuhinga ari nkenerwa mw'iterambere ry'igihugu. Ariko murumva ko n'ubu ayo masomero atokubakwa bitavuye mu bikorwa vyacu, kandi n'ayo mahinguriro nyene atangurwa n'uburyo buvuye mu makori y'abenegihugu. Ndetse n'abigisha ntibaboneka ataco igihugu kibasahiriza mu buzima bwabo. Ngo karahara mu ruganda ntibacura, umwenegihugu aguma asabwa gukora kugira aronke ubuzima, yongera ateze imbere igihugu. Umurundi wese agize uruhara mu iterambere ry'igihugu, akamenya ko kugira igihugu gitunge biva kuri we, kandi ko igihugu gitunze azohakura kunguko, nta nkeka igihugu kizohindura ishusho. Ni muri iyo ntumbero, mu nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu, twahinduye umukenyuro tugashira inguvu ku migwi y'abantu twahisemwo kandi twitondeye, nk'abakenyezi, ugwaruka, incabwenge, abarundi bakorera mu bindi bihugu n'abandi. Aha no kugira ntihagire
uwusigara inyuma mu bikorwa kugira ngo igihugu cyacu kigire iteka mu yandi mahanga. Ntihagire rero uvuga ngo igihugu nikimenye, kikumenya kuko nawe wacibutse kuko kiguha kubwo wanzuye. Aha ndazi ikibazo wari we wese aca yibaza kubera kahise kacu kabi mu gutunganya itunga ry'igihugu. Muti kugira dutange amakori dukeneye intwari ibereye ishobora kubungabunga itunga rusangi rigakora ku neza y'abenegihugu bose. Ivyo ndabibemereye, tubivuga ko rumwe, kandi murazi ko ubu burongozi mbereye umuyobozi bwagize intwari ibereye umuheto w'urugamba wo kurwanya ubukene. Nawe turazi ko atawo kwemera ko azana umwimbu mu kigega rusangi ngo hanyuma uramire abatawubiriye akuya. Nico gituma ngahari akaryo ko kuvunira akagohe abakorera igihugu kugira ngo bakore ibishoboka vyose, gutyo bakomeze umwizero hagati y'uburongozi n'abenegihugu. Ntagire uwibaza ngo ntibamubona, ngo yishinge kurya ivyabo yicaye. Abitwa ko bakorera igihugu hanyuma bakarya bicaye nibo batuma abatanga amakori bacika inkokora. Uretse kurya ivy'igihugu wicaye, ubunebwe niyo nkomoko yo kurya ibiturire, kubera uwukeneye icyo umukorera ahitamwo kuguhendahenda akaguha agahimbaza musyi, kandi wahembwa kugira ngo umutunganirize. Nimwibaze namwe kuba umwenegihugu yaramaze kuguha impembo ngo umukorere, ugaca umwaka impembo igira kabiri. Niho tuvuga ko igiturire ari umwasi w'iterambere, kuko utwabenegihugu bari bifitiye duherera mu mifuko y'abantu bamwe bamwe. Si ivyo gusa, ubunebwe mu gukorera igihugu ni inkomoko y'ubukene, kubera abenegihugu aho kuja ku bikorwa birirwa bicaye aho indongozi zikorera hanyuma bagataha uko. Uretse nuko kwirirwa banamye, hagera kuronka inyishu bakabarenganya, bigatuma bazembagirika baja kwitura urwego rwo hejuru. Murumva ko umwimbu wabo uca ugabanuka kuko batarose umwanya wo gukora ivyabo. Ikindi kizira ku mukozi w'igihugu no gusesagura canke kunyuruza itunga rusangi. Twomenya yuko ari ryo tunga tuzeye ko iterambere, ko kizira rero ko rija mu mupfuko w'abantu bamwe bamwe. Iryo tunga rinyuruzwa canke rigasesagurwa n'uruhombo rukomeye. Ni kimwe mu mvo zituma abatanga kori badebukirwa, kuko babona ko atakamaro ko gutanga ikori, bagaca ndetse batangura gucisha ubutunzi bwabo mu kinywabi, kuko batabona akunguko batanze ikori. Turazi ko iyo turiko tugwanya ivyo vyose mvuze, hari abo bikomeretsa ku mutima, kuko bari baramenyereye kugabangana itunga ry'igihugu. Nico gituma ibi mvuga biraba twese, baba abakorera igihugu abikorera ivyabo. Muri aba twovuga abahabwa ubutare bagashora hanze, bagurisha bakishirira mu mifuko yabo, canke abahabwa amasoko ku biciro vy'umurengera. Abo bose bomenya ko iyo ngendo ari ituma igihugu kiba gikene. Umunsi bazobihagarika, umwe wese akarya ivyo abiri yakuya, igihugu kizotera imbere. Muri iyo ntumbero twame dufise ku muzirikanyi ya ngingo ngenderwako ngo umwe wese azana ubushobozi bwiwe, umwe wese ahembegwe ivyo yakoze. Mbere niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mwikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashe. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata vy'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokorwa, kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo, igisata cyose kizobanza kwerekana ico uburyo carose ubwa mbere bwakoreshejwe. Ivyo biraba ibisata byose by'igihugu, vyaba ivy'inzego nkuru canke mu makomine.
ni nk'uko igisata cyose cy'igihugu gitegereza kwerekana amahera yose cinjiza n'ingene ayo mahera azokora. Muri make dushaka ko amahera yose aboneka mu kigega cy'igihugu kandi ko yose akora ivyo abenegihugu bakeneye. Duteye akamo abo dufashanya mu bijanye n'iterambere ry'abenegihugu kudufata mu mugongo mu kwemera tukajana muri iyo nzira. Twifuza abadusahiriza kugira dutere imbere, tureke kubaruhisha imyaka yose. Twihaye intumbero yo gukura amaboko mu mpuzu, tugwize umwimbu, gutyo tubone gutezurira abamana ntaryo bafashe Burundi kwisununura ariko bukaguma hahandi nk'akabande. Ni muri iyo ntumbero twaharashe tukabona aho twohera araha mu burimyi n'ubworozi. Bene wacu, mu byo dukora byose tuzirikane ko uburimyi ari ryo rembo ry'iterambere mu gihugu. Uburimyi nibwo butunze ubuzima bw'abantu bose kuko nibwo bubagaburira. Uburimyi nico gikorwa ca mbere gitanga akazi kuri benshi. Iyo ugize umwete mu kurima uraronka umusesekara ujana ku isoko. Umuguzi nawe ababaye nk'umukoresha kuko umuha umwimbu nawe akaguha amafaranga twokwitiranya n'impembo. Uburimyi rero tubushire mu bikorwa bihambaye bituma abantu benshi imifuko ibomboka bagaheza bakikenura. None rero reka mbonereho gusaba ko ata murundi ashitse mu bigero yobaho atagira akarima kugira ngo dufungure ivyo twirimira, hanyuma umusesekara tuwushore mu yandi mahanga, gutyo turonke ya mahera mvamakungu. Barundi kazi, bakozi bakoresha mwese. Mu myaka yahera umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbazwa ku buryo butandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu makomine yo mu gihugu hagati wari umunsi mukuru wo guhaya ivy'abantu baranguye umwimbu n'ubuhinga. Mu bisagara bikuru bikuru vy'igihugu icaza imbere ntikwaba guhaya umwimbu, kuko abaserukira amashirahamwe y'abakozi babona ko ikiza imbere ari ugushikiriza akababakiye, bakerekana ibitagenda neza kandi basaba leta akarusho. Uwo munsi wamenga ni wo kwidodomba, berekana ko igihugu kibariye, mbere ubirabira hafi yabona ko bariko baratabaza. Aho tugeze ubu ntibikabuko. Ubu turi mu gihe cyo gutegerana kuko igihugu ni twebwe tukigize. Hageze aho dusuzuma ahubwo ingene umugambi w'itunganywa ry'ibikorwa wifashe. Nivyo mu bikorwa ico dushira imbere no mwimbu, ariko n'uwo mwimbu kugira ngo uboneke hategerezwa kuba hari ukwizerana hagati y'umukozi n'umukoresha. Iyo habaye ukutumvikana naho baritura ubumvikanisha atawukoresheje ingimba. Nico gituma inzego z'igihugu ari kirumara mu gutunganiriza abakozi n'abakoresha. Ibi rero bituma twibaza uruhara rw'inzego z'igihugu mu gutunganya ibijanye n'akazi. Tubanze turabe ico arico umukozi n'umukoresha. Umukoresha ni we nyene umugambi, agahamagara umuhinga kuwushira mu ngiro. Uwawushira mu ngiro ni umukozi. Abo babiri bafitaniye imigenderanire ikomeye kuko badashize hamwe umugambi ntacuvamwo. Umugambi nawe utunguka ntacubumaze, nyenewo ahitamwo kuwuheba. Ishirwa mu ngiro ry'umugambi ritegerezwa kuzanira inyungu umukozi n'umukoresha kugira ngo bose bunguke. Nyene umugambi arindiriye inyungu iva mu mwimbu, umukozi nawe arindiriye impembo. Iyo umugambi ukozwe nabi bompi baba bahomvye. None abakozi n'abakoresha ubwo ivyo bavyumva kumwe. Ubwo umukozi ntashaka ko naho inyungu itoba yabonetse ahembwa mu mutahe, canke nyene umutahe wewe ntashaka kwirundira inyungu akibagira abayirondeye, canke kugushaka inyungu y'umurengera ntakoresha abakozi akavuna amafyigo, impembo ikaba intica ntikize kandi abakozi bahebeye ko amagara yabo yose.
ivyo nivyo bibazo abakozi n'abakoresha baba bakwiye gusuzuma kugira ngo urunani rwabo rubemwo impore. Kugira ngo bigende neza ni ngombwa ko abakozi kubera ubwishi bwabo bagira ishirahamwe kugira bashobore kugira ababaserukira ku munsi iyo babona ko hari ico boshikiriza. Ariko ngaha nagira mbonereho gukebura. Ayo mashirahamwe y'abakozi sayajejwe guharanira inyungu z'abakozi gusa. Bategerezwa kuguma basuzuma atari gusa ibibabangamiye mu bikorwa, ariko bakiga n'ivyotuma umwimbu ugwira mu bikorwa bajejwe, kuko harimwo no gucungera ibungabungwa ry'ubutunzi mw'ishirahamwe kugira ngo ntirihenuke ngo batahe zirayoye kandi ariho bari bazeye uburaro n'uburamuko. Bahamagariwe nanone kwama bashira hamwe abakozi n'abakoresha bagakora bumvikana. Iyo habaye amatati naho bakitura inzego z'igihugu kugira zibumvikanishe. Ni ngaha duca tubonera uruhara rwa leta mu bijanye n'itunganywa ry'ibikorwa. Ubwa mbere nuko inzego z'igihugu zitegerezwa gushinga amategeko n'amabwirizwa ngenderwako mu bijanye n'akazi kugira ngo akinge amatati ashobora kuvyuka hagati y'umukozi n'umukoresha. Ayo mategeko yisunga ibijanye no kubahiriza abakozi. Ahanini keshi usanga abakoresha bashaka gufata abakozi nk'abaja babo, ariko kandi amategeko ntiyoreka no gukingira amashirahamwe kugira ngo abakozi ntibaba bakora bicaye ngo bahembwe mu mutahe ataco binjije, kuko impera n'imperuka ishirahamwe ryohenuka. Ubwa kabiri, inzego z'igihugu ni umuhuza hagati y'umukozi n'umukoresha mu gihe hadutse amatati. Nico gituma dukwiye gutegera akamaro k'amashirahamwe y'abakozi bakorera mu bisata vy'igihugu. Tubanze tumenye ko igihugu atari ishirahamwe ry'umugwi w'abantu. Mbere twovuga neza ko igihugu atari umukoresha ahubwo ni uwutunganiriza abantu. Birumvikana rero ko abakora mu nzego z'igihugu bafise ubutumwa bwo gufasha amashirahamwe y'abantu gutunganya ibikorwa mu mwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha. Tuvuge rero ko amashirahamwe y'abakozi bo mu bisata bitandukanye ariyo amenya uko abakozi bakora mu mashirahamwe asa n'ayabo bakozi b'igihugu bakoreramwo, aribo bazi neza icokorwa kugira ngo ayo mashirahamwe aramire abakozi bayo kandi n'abakozi bayo bakore bunguka. Ishirahamwe ry'abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu nibo bofasha inzego z'igihugu gutorera umuti abakozi bakorera mu bitaro ibi canke biriya vy'abikorera ivyabo. Nabo mu gisata c'inyigisho niko kuko bategerezwa gufasha inzego gutorera umuti amashirahamwe afise amashure. Muri make ayo mashirahamwe siyo abakwiye gusaba inzego z'igihugu kuko nabo bazikoreramwo, ahubwo abashikiriza uburongozi bw'igihugu ico babona cokorwa kugira mu gihugu hatunganywe neza ibijanye n'ibikorwa bitandukanye. None ubwo niko bimeze. Nk'ishirahamwe ry'abigisha rihora rishikiriza ubushikiranganji bw'indero icokorwa kugira ngo urugero rw'ubumenyi mu bana bigishwa ruduge. Canke ubwo baraja hamwe n'ubushikiranganji bw'indero ngo berekane isuzumwa ry'ingene abigisha bamerewe ku kazi kabo n'inyishu botora ku bibazo baba bafise. Ariko ako ni nk'akarorero ntanze kugira ngo amashirahamwe y'abakozi bakorera mu bisata bitandukanye amenye ico ajejwe gukora, kuko twabonye ko abayagize hari aho bibagira uruhara rwabo imbere y'abenegihugu, bakibagira ko ari abakozi baserukira igihugu hanyuma bakigira bari nyuma bajejwe guhangana n'igihugu baserukira. Ubu rero turipfuza cyane ko twohindura ivyiyumviro vya kera vyatubuza kumenya uwo dukorera, hanyuma twumve ko dukorera igihugu duserukira kugira ngo abenegihugu batere imbere mu buzima bwabo. Reka ndabishimangire, uwukorera leta ni kuvuga igihugu ntiyaje kurondera kwiteza imbere, yaje kurondera guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu. Abo nabo bateye imbere baraheza bagateza imbere itunga rusangi mbere n'ikigega cy'igihugu,
ari naco kigaruka kigateza imbere abenegihugu bose n'abakozi ba leta barimwo. Nico gituma twashize imbere gukomeza kuja inama kugira ngo tumenye ingene twifata mu bukene canke mu butunzi bwacu ataguhishanya. Muri iyo ntumbero tukaba dushima ukuntu turiko turakorana n'amashirahamwe y'abakozi, tukaganira tuja inama n'ingingo igihe cyose bikenewe, na cane cane ku vyo kera twakora ko tugasha, nk'ingene twotunganya impembo y'abakozi b'igihugu n'ibindi. Nagira mbere subire no kubizeza ko ingendo twafashe itazosubira inyuma, tuzokwamana ntaryo twicarana, ibihari tubitunganirize hamwe ku neza ya bose, atabihari naho tubimenyere hamwe tuvyakire kumwe. Erega iyo twese tuzi ko twakehaniwe niho tugira ingoga zo kubigwiza. Igikuru nuko tuba dusenyera ku mugozi umwe twese. Aha duca twumva akamaro ko gukora ngo abenegihugu bagwize umwimbu. Ni twebwe abakozi ba leta dutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo abenegihugu bikorera ivyabo, batunge kandi batunganirwe. Iyo umwimbu wabaye muke mu gihugu, twebwe abakozi ba leta ni twebwe tuba dukwiye gutangura kuririra abenegihugu aho kwiririra ngo dushaka akarusho ku mpembo. Aho magaze naha n'ubu nyene nidushira imbere guhaya umwimbu twimbuye, duhiganwe mu iterambere, hanyuma ikintu cyose kitagenda neza turabe tukiganire atagusimba inzego kandi atagushikuza, kuko ni mwebwe nyene mujejwe izo nzego. Niyo bibananiye gutorera inyishu, mwomenya ko urwego rwo hejuru mugiye ko rugizwe nyene n'abakozi ba leta. Ico babarushije ni uko babarongoye gusa. Icihuta gusumba rero no kwitanga tukagwiza umwimbu, kandi twimbuye vyinshi tukaronka umusesekara dushora hanze, nta nkeka ivyo twifuza vyose ko bihinduka, kandi bizohindukirira neza twese, ku neza yacu twese atawusigaye inyuma. Erega itunga ry'igihugu nta handi rigenewe atari mu bene igihugu, na twebwe abakozi b'igihugu turimo. Ariko rero ntidukore umutima utari mu nda, kuko tugeze kure mu iterambere no mu gutunganya itunga rusange. Tukaba tubona ko mu minsi iri imbere twese tuzobona akarusho. Mu gihe tumaze turiko turakorana inguvu zidasanzwe ngo umunwa wose uronke ico urya, umufuko nawo uronke amahera, turashima ko abakozi benshi bamaze kumva no gutahura kamo tudasiba kubatera ko gukora imigambi yunguka ikungukira abenegihugu. Ndetse n'iruhande y'akazi kabo ka misi yose, abakozi batari bake baratanguye kwigirira imigambi yabo kandi ibasahiriza mu miryango. Turashima ukuntu indongozi zafashe ya mbere mu kurima no mu korora kijambere, gutyo zikaba imboneza mu kugwiza umwimbu aho bavuka canke aho bakorera. Hakaba hariho n'abariko barashinga udushirahamwe duto duto two guhingura umwimbu. Turashima abagwiza tunga batanguje imigambi itandukanye, abariko barubaka inganda, amasoko yo kudandarizamwo, amazu yo kwakiriramwo ingenzi n'ibindi. Cane cane turashimira abagwiza tunga bamaze kwijukira kungurunani n'amakoperative y'abenegihugu mu kugwiza umwimbu kugira bongere bawuhingure. Nico kimwe n'abariko baribwiriza gutanguza imigambi yo gutanga akazi kenshi, kuko dushaka ko ubuzi bugwira mu gihugu. Aha ntitwokwibagira n'abiyumviriye ishirahamwe fomi rihingura umwavu kugira ngo abenegihugu n'amakoperative bagwize umwimbu. Turashima ko abarundi benshi bamaze kwiyungunganya mu gukorera mu makoperative. Abantu benshi bakaba bariko baragwana no kuziganya umwimbu hamwe no kurondera isoko. Turashima ko mu mibano henshi bakiranye ugweze integuro yo gushira hamwe amatongo ngo yorohe gutunganirizwamwo uburimyi. Turashima
abahinga cyane cyane mu gwaruka bariko baratora ubuhinga buzotuma igihugu cyacu gitera intambwe nini mu iterambere kandi bugatuma Uburundi bumenyekana. Tugashimira cyane cyane ugwaruka rwagiye imbere mu gufata amadeni mu banki yago bije, kandi tukaba turiko turabigirako ibitari bike. Turashima ukuntu mu ntara nka zose bitabiriye akamo ko kurima amashamba y'ibirare, kandi tuboneyeho akaryo ko kubavunira akagohe ngo ntibigere basiga isi igaragara na rimwe, bahame bitwararika gutera ibiti bibana n'indimo kugira ngo isigume ifutse yoye kuguma yuma. Ni nk'uko tugiye kugira ibiganiro n'abafise amatongo yabananiye kurima kugira ngo tuje inama ingene ayo matongo atoguma yicaye ngaho, kandi hari abenegihugu babuze aho barima kandi babishashaye. Bavukanyi Barundi bene wacu, ivyo dushima ni vyinshi kandi ari navyo biduha icizere kwejo ari heza dushingiye kuri uwo mutahe dufise. Kera incabwenge zidakora mu nzego z'igihugu wamenga ntaco zifise zoterera mu iterambere, mbere abakorera hanze y'igihugu wamenga bobo ntituri kumwe. None ubu biriko birahinduka, tukaba dushima ukuntu incabwenge z'Abarundi na cane cane abakorera hanze y'igihugu bariko baraterera bimwe biboneka mu guhindura ibintu mu Burundi, haba mu nyigisho, haba mu kuzana ivyiyumviro bishasha, gutyo bakaba bariko barafasha mu guhindura ingendo. Murazi kandi ko n'amazi asumira kwibuye, ata mahoro n'umutekano biri mu gihugu nta gikorwa na kimwe twokora. Ivyo twaravyiboneyeko. None aho tugeze ubu turabona ko Abarundi bose bagize umutekano umwitwarariko wabo, naho intovyi zitobura. Naho abiziziwe n'imitima mibi batabuze, turashima cyane ingene abajejwe umutekano baguma barikanuye ku mpande zose z'igihugu, maze Abarundi bakaja ku mirimo kandi bagakora umutima utekanye. Igikorwa c'abajejwe umutekano, abajejwe intwaro ntibahengesha kugikamisha, bagakora batiziganya ngo Abarundi baje ku kivi ari benshi kandi bakorane discipline, atawurengera akarimba uwundi kandi atawononera uwundi. Muri iyi myaka ni nk'igitangaza kuko n'inzego z'inama nshingamateka na nkenguzamateka baravuye mu migwa mikuru baja kuremesha bene gihugu ku kivi. Ivyo bikaba ari imboneka rimwe mu Burundi. Turabakeje kubona nabo barategereye ko leta nkozi bidasigura urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rukozi, ahubwo ari igihugu kiri ku kivi. Nakagohe bakubitiye abahora bicara mu ntebe zabo bakahashinga imizi, ubu Murundi wese ategereza kuja ku kivi atidodomba. Nivyo mwibonera, leta nkozi iriko irakora ibishoboka vyose ngo iterambere ry'u Burundi rishingire ku mushingi ukomeye, haba mu gushiraho politiki ibereye n'amategeko bijanye, haba mu gutunganya imibano gushasha canke gutegura inyubako zijanye n'ibihe bishasha turimwo. Nico gituma muri uyu mwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 mu vyo leta y'u Burundi yaranguye harimwo ibi bikurikira: yaratsimbataje, irashigikira, yongera irasuzuma imigambi y'amakoperative yo ku mitumba ngo Abarundi bamenyere gukorera hamwe imigambi y'iterambere. Yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira imvuga ijane n'ingiro. Iki kiringo c'imyaka 10 ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko vyinshi, ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi, ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu.
ngira ngo abanonosoye ibijanye na politike y'ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi. Nk'ubu igica gisuzumwa nuko ayo mahera mashasha yiyongereye yoba yababa agaciro k'umwimbu twagize uyu mwaka, kugira ngo ingero y'amahera ari mu gihugu ntitose kare ngo umuntu have ajana umuzigo w'amahera agiye gusuma intica ntikize. Nico gituma saba umurundi wese gukora yivuye inyuma, umwimbu ukagwira, ntacobuza ko no mu myaka mikeyi twoba tubihejeje. Vyose biva ku mwimbu igihugu coba kirose. Uko rero umwaka utashe, tuzoza turasuzumira hamwe ingene umwimbu wifashe, hanyuma bigenze neza turabira hamwe ico twokora kugira ngo uwo mugambi uhere vuba. Natwe turifuza ko abakozi bakora ata myidogo, ariho ikivi kiduga, ariko murumva ko vyose bituvako. Iterambere ridukomokako, rikongera rikadusubirako, niyo nzira twihaye. Ikindi twomenya nuko uko twiga gutunganya impembo atawuzimvye uwundi, niko tuguma twiga ingene twogabanya abicaye muhira batagira ico bakora, duciye mu kunganira abagwizatunga ngo batange akazi canke mu gusahiriza urwaruka rufise imigambi. No mu bisata bimwe bimwe bikeneye abakozi, turagerageza gutanga akazi aho bishoboka hose, dufatiye ku mikoro igihugu gifise. Nk'uyu mwaka biciye mu mugwi w'igihugu ujejwe gutanga akazi, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi ka leta bwaratunganije ibibazo ku barondezi b'akazi mu ntumbero yo gutanga akazi mu bisata bibiri, arivyo ubushikiranganji bw'indero n'ubw'amagara y'abantu. Abarondezi b'akazi bangana n'igihumbi bakaba bararonkejwe akazi mu gisata c'indero, hamwe n'abaganga 224 bo mu gisata c'amagara y'abantu. Ikinezereje nuko jewe nyene navyikurikiraniye kugira ntihagire uwuhabwa akazi biciye mu biturire canke ka mwana wa mama. Naho atawushimisha bose, twarabonye ko imyidogo yabaye mike gusumba uko vyahora. Ibindi twabamenyesha kandi leta yaranguye nibikurikira. Yarabandanije igikorwa cyo kumenyekanisha itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi, risubirira iryahahora mu gisata c'abikorera utwabo n'amashirahamwe yegamiye leta. Igikorwa n'ubu kikibandanya. Yarashizeho amategeko mperekeza y'itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi. Igikorwa n'ubu kirabandanya. Iciye ku bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bufadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakozi OIT, buherutse kwemeza igitabo cerekana isura y'igihugu cacu mu bijanye n'amagara y'abakozi n'umutekano wabo aho bakorera. Ico gitabo kikaba kizofasha gushiraho mu minsi iri imbere politiki y'amagara meza n'umutekano mu bakozi no mu kazi. Yaratunganije igikorwa cyo gusuzuma impamyabushobozi z'abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero. Impamyabushobozi 1644 zasuzumwe, 7 basanze ari iz'amagendo. Amadosiye y'abafashwe yararungitswe mu butungane kugira ngo bakurikiranwe n'ubutungane bishuzwe amafaranga bivye leta angana n'imiliyoni 82,378 n'amajana y'amafaranga y'amarundi. Barundi kazi bakoresha mwese, igihe tugezemwo ni igihe gihambaye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ni igihe dutegerezwa kwerekana umutima wo gukunda igihugu, tukagikorera twivuye inyuma, gukoresha ubwenge n'ubukerebutsi bwacu kugira ngo dukore imigambi ifise amerekero. Ibihe ibihugu bitari bike byo kw'isi biriko biracamwo, biraboneka ko ibihugu vyinshi bihanzwe n'ibiriko biraba. Ikiza coronavirus carateye, ibihugu vyose biriyugarana. Iyo Imana itatwosha tukaronka ubwenge kare, tukarima inzara yari kutugira imisega. Kare intambara mu bihugu twazibona ibisanzwe kuko zagirira ingaruka ababa muri ivyo, ariko ubu biribonekeza ko atari uko.
twari tumenyereye igihugu kanaka gitera intambara hariya, bigenzi byaco bikagishigikira, ibindi bihugu bikabibona ibisanzwe kuko wamengo biraba ico gihugu. Mugabe vyibonekeje uno mwaka nuko iyo igihugu cinjiye mu ntambara, ibindi bihugu bigaca bigifatira ibihano ruhasha. Ivyo bihano bica bidukora ko twese kw'isi yose, ababishizeho barimwo nabo nyene. Aha rero nibitubera icigwa uko ariko kose intambara nimbi, itera amaganya, igatera inzara. Ntidusamare rero, twige kuba turamenyera kwibako, kuko akimuhanakaza imvura ihise, nivyo mwebwe nyene mwibonera. Kandi ntihagire uwutakaza umutima wiwe ngo ate ubwoko, ngo atirimuke, kuko muri twese ntawe ivyo vyago vyavuyeko, ariko tuvyikoreye twese. Iki ni igihe cyo kwerekana ko dukunda igihugu koko. Tugume tuzirikana inzira yo kuvyaza umusaruro amikoro dufise, ari ryo tunga kama Imana yaduhaye, kuko isoko rirahari, amahanga ararikeneye. Tumaze iminsi tubizirikana, mu Burundi dufise amikoro menshi amakungu azokenera. Nico gituma hatogira ubusamara ngo ate Burundi mu kaga. Abarundi dutegereza kwiga ukuntu twogira kigoro nko mu gihe c'intambara nyene. Sindabasavye kwegeraniriza amahera canke imfungurwa uyu canke uriya, ndabasavye gukora kurusha uko twahora. Ikizokiza Abarundi ingaruka mbi z'intambara iriko iraba mu bihugu vy'Uburusiya na Ukraine nibikorwa. Gukora kurusha uko twahora niko kigoro ndabasavye. Harakenewe akigoro kadasanzwe mu bisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu. Nkuko mubizi, uno mwaka twawuhariye uburimyi. Igice kinini c'abarimyi mu Burundi ntigisaba igitoro mu kurima, ahubwo turime cyane, abandi bazoze gusuma iwacu batuzaniye amahera mva makungu azotuma natwe turonka igitoro naho coba kizimvye. Harakenewe rero ko akigoro kadasanzwe mu bisata c'igihugu kijejwe uburimyi, kugira ngo tugume twimbura vyinshi no mu gihe ikirere kitagenze neza. Ivyo bisaba ko abahinga baguma ku kivi, bagume barereka amazi yose ava mu mitumba ntashike mu mwonga atavomeye imirima, gutyo duhangane n'ibihe imbere yuko dushikirwa n'ingorane. Bisaba kandi ko ingingo twafashe zo guhindura ibintu mu gisata c'uburimyi tuzitsimbataza, abantu bose baterera muri ico gisata nabo bagakora neza, umwe wese icajejwe. Abatororokanya umwavu babikore mu gihe, abahingura imbuto zirobanuye bibuko nyene, ntidusubire kumva abidoga ngo babuze ibikoresho. Ndasavye abo bose babona ko batakoze neza mu gihe giheze kwivyukiranya, barondere ingene baba ba mbere mu gihe cirima gikurikira. Ikibisukugwa ikibi nuguherayo, ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. Ako kamo ndagateye kandi abakozi b'igihugu bakorera mu bisata bitandukanye. Iki ni igihe cyo kwivyukiranya, na cane cane ko dutanguye ingendo nshasha, aho uko ikiringo c'amezi 3 giheze inama shikiranganje zo zirasuzuma ivyakozwe vyose mu bisata vyose. Uwahora akorera mu mwijima namenye ko umuco wamwinjiranye, ejo akazobona bamusezerera kuko ahembwa gusa, ntazavuge ngo ntiyagabishijwe. Ngo inkware zisezerana mu masesa, kandi ngo igifa caburiwe n'impongo. Ndasubiramwo, igifa caburiwe n'impongo s'umuntu. Uwiciye amatwi nawe si jewe no hahera. Nimufate aho mugeze nk'umutahe kugira ngo muzoshobore kwerekana intambwe mwateye. Barundi kazi, bakozi bakoresha mwese, twebwe indongozi dushoboye vyinshi, mugabo hari ibintu tudashobora gutunganya neza tudakoreye ku vyiyumviro vy'abaduhanura n'abatunegura. Nico gituma twemeza tudakekeranya ko uruhara rw'amashirahamwe aharanira agateka n'inyungu z'abakozi ari ntangere. Ibibazo bitari bike badutuye igihe duheruka
guhura n'ababaserukira byaratunganijwe n'inzego zitandukanye, ibindi biriko birigwa kandi vyitondewe. Hariho mbere n'ibisata vyatwibukije ko twavyibagiye kubera bifise amategeko yavyo abigenga. Nashaka ndemeshe ababona ko ibibazo vyabo bitariko biratorerwa umuti ku murindi bifuza, ndabasaba kwihangana no kuguma mu ngendo nziza yo kuja inama n'ingingo yamyiranga abarundi. Ibibazo bitaratorerwa umuti, inzego zitandukanye zobandanya zibumviriza, mutorere hamwe umuti urama. Turi kumwe nta kidashoboka, kandi mumenye ko ibibazo vyanyu arivyo bibazo vyacu. Ico twemeye nuko twicara hamwe tukabitorera umuti, kuko akatavuga ntigahenda akavuga. Muri uko kuja inama n'ingingo tugume twibuka ko turi abarundi batabwirizwa kwibagira akaranga kabo, kugumya umutima no kudashira isoni. Dutegura ahubwo imitima yacu mu gukora, kuko muravyo biriko biraba hirya no hino ku isi, murabona ko hariho ibimenyetso vyerekana ko mu misi iri imbere hashobora guhinduka vyinshi mu buzima bw'abakozi. Nico gituma twotangura kubaho dufatanye mu nda, kuko nyamucamwo yama afatira umwigeme ku mbanyi. Barundi kazi, bakozi bakoresha mwese, imbere yo gusozera nashaka ntange impanuro nkurikije ivyiyumviro nabashikirije uyu munsi, mpereye cane cane ku ndongozi. Mu migambi mutunganya kurangura, yaba iyikoresha amahera y'igihugu canke ayo dusahirizwa n'abagenzi, ntegetse mwebwe indongozi guhagararira inyungu z'igihugu ahariho hose, mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu. Ibintu vyo kubanza gukuramwo gwawe ni mu bihebe, ntacyo bizobashikanako. Kugira dutsimbataze intwari ibereye, umuntu wese yatewe iteka ryo kuba umuyobozi mukuru w'igisata cy'igihugu nafata akanya imbere y'uko umwaka leta ifatirako mu gukoresha amahera uhera, akoranye abajejwe, bisuzume, banegure bongere banegurane, hanyuma bafata ingingo yo guhindura ingendo. Savye ko icegeranyo c'ibizoba vyavuyemwo vyonshikira imbere y'itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu, kibanje kwerekwa umushikiranganje mukukira, hanyuma nawe agishikirize ubuyobozi bw'umushikiranganje wa mbere, kugira ngo tugisuzume turabe icokorwa gishasha kugira turamira bene gihugu. Muri ico cegeranyo umuyobozi wese ategereza kwerekana ico yakoze kugira ngo igihugu gitere intambwe mu gisata ajejwe, ntigisubira inyuma canke ntigihombe. Ndasubiye kwibutsa abarundi bose, abakozi n'abakoresha bakorera mu Burundi no hanze y'igihugu, ko iki gihugu ari Uburundi, dutegerezwa kwitwara nk'abarundi mu vyo dukora vyose, na cane cane tukarangwa n'ubuntu. Ntihagire umurundi asubira kwica umwano canke ngo ace umwana igihugu c'Uburundi. Uburundi buratunze, hasigaye ko abarundi bamenya gutunganya ubutunzi bwabo no guhingura ivy'Imana yabahaye. Bamenye ko izo zibika zaramagi. Aha turi abo bavuga ko batunze barahaciye, Imana yabo niyo Mana yacu. Dukuye amaboko mu mpuzu nta nkeka, Uburundi burahagurutse kandi dutegerezwa gushikira ihangiro Uburundi bwifashe mu makungu 2040. Izo mpanuro muzifashe nkama, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruzokwama rubateza ugutwi, kandi tugume turondera inzira yo gukarihiriza ubwenge abakozi n'abandi bariko bariyungunganya, kugira ngo twese tugire ubushobozi bukwiye mu bikorwa vyacu. Mu gusozera nashaka menyeshe ko hagiye kujaho amategeko yerekana akarangamutima k'umukozi wa leta y'u Burundi, Code d'éthique d'un fonctionnaire burundais, kugira ngo umwe wese abone neza inyifato ibereye umukozi w'u Burundi, atahure neza ko hariho kirazira, gutyo dukorera igihugu atawusigaye inyuma, Uburundi bugira izina mu makungu. Nta handi iterambere ry'igihugu rizova atari kuri twebwe nyene abene Burundi.
ndangije nsubira kwipfuriza abarundi bose, abakozi n'abakoresha, umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi, Imana ihezagire ivyavuye mu maboko yacu. Murakoze mwese.